Mwaramutse cyangwa bivanye naho umwe wese aherereye. Umunsi ugiye kubabwira amateka y'umukinnyi akiri muto cyane ariko abyigenzamo neza cyane ku rugero mbere rutangaje ndetse runateye n'ubwoba. Ubu nawe ninde? Ni Phil Foden. Abakunze kureba umupira mu Bwongereza rya Premier League rya umugwi wa Manchester City, hari umukinnyi akina imbere akina byitwaramo neza cyane yitwa Phil Foden. Ninde? Yavukiye hehe? Amaze gutwara ibikombe bingahe? Yatangukira umupira ryari? Ivyo bimeze gute? Icyo tushaka kugira gusaba kare no gusigira subscribe kugira uzokurikirana ibiganiro byinshi biryoshye bica kuri iyi chaîne iminsi yose, kandi mu bisangiza n'abandi bashoboye kubibona. Amazina yiwe yose yitwa Philip Walter Foden, ariko benshi bakunze kurikira hagati bakamwita Phil Foden. Aho yavukiye igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu canke May mu 2000 afite imyaka 23. Yavukiye ahitwa Stockport mu Bwongereza, apima 1 n'isantimetero 70. Yatangukira umupira nk'uwabigize umugabo 2017. Ukuguru kwe gukomeye n'ukuguru kw'ibubamfu, akinisha ukubamfu. Parcours junior harakiniye akiri abana kuva mu 2009 yakiniye umugwi wa Reddish Vulcans, ariko kuva mu 2009 gushika 2017 yakiniye umugwi wa Manchester City. Yatangukira umupira nk'uwabigize umugabo kuva 2017 gushika uyu munsi. Mu gisoko cy'igihugu yakiniye umugwi w'Ubwongereza kuva imyaka 17, munsi y'imyaka 18, 19 no muri Angleterre Espoir. Mu 2020 atanga guhamagarwa muri national team muri Free Lions canke intare zitatu. Amaze gukina inkino 45, atsinze ibitego 3. Yavukiye asanzwe ari umwana w'imfura mu bana batandatu. Se we yitwa Phil, nyina we nawe yitwa Claire Foden. Se wiwe asanzwe ari umufana akomeye wa Manchester City. Nyina we asanzwe ari umufana akomeye wa Manchester United. Izo ni ikipe ziri mu gisagara kimwe. Ivyo bintu bishobora kuba bitangaje cyane. Yatangukira umupira w'amaguru umugwi wa Reddish Vulcans, umugwi uri Stockport mu Bwongereza, aho yasanzwe yavukiye imbere yo kuja muri Man City 2009. Se yamwigishije kuroba akiri umwana, kuko se we gushika n'isaha n'ivyo agikora n'ubu aracyari umurovyi. Muri saison ya 2011-2012 Foden yari umuramaseri de balle mu Man City, baba natora imipira irenze hanze mu kibuga. Phil Foden yatanguye kugaragara ni ikipe y'abakuze mu 2017 gushika 2018. Igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi 2017 mu rukino rwa UEFA Champions League aho bakina na Feyenoord de Rotterdam wo mu Buholande. Ubukino basinze 1-0. Mu mwaka 2018 niho yakina muri Premier League ndetse atanga assist kwa Sergio Aguero mu rukino ariko bakina na Leicester City. Igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2018 niho we na Manchester City bakora Premier League aho yakiniye inkino 5 gusa. Aca umukinnyi akiri muto atwaye Premier League ari kumwe na Man City kuva Premier League yabaho muri 1992. 2018-2019 yatangiye guhabwa umwanya ukwiye, ndetse muri saison niho yatangiye guhabwa umwanya ukwiye. Igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kane 2019 yafashije Man City gutsinda igitego kimwe mu rukino bariko bakina na Tottenham Hotspur. Aca umukinnyi yavutse mu myaka ya 2000 atsinze igitego muri Premier League. Ico gihe afite imyaka 19. Acaba umukinnyi wa gatatu atsinze igitsinda muri Premier League akiri muto, ndetse n'umumenyereza wiwe Pep Guardiola cyitanga kuzaramuha ikibanza gikwiye mu mugwi atangura mu kibuga, aho yakinnye inkino 26 atangura mu kibuga muri saison ya 2018-2019. 2019-2020 yakinnye inkino 38 atsinze ibitego 8 n'ama assist canke passe decisive 8. 2020-2021 yabaye muri ekipe y'umwaka
equipe type ya Champions League, nubwo basinze muri finale na Chelsea muri finale na Chelsea twagashimye ko umukinnyi akiri muto yigenjeje neza muri Premier League. 2021-2022 yatsinze ibisindo 14 harimo 9 muri Premier League. Yatwaye agashimwe k'umukinnyi yigenjeje neza akiri muto mu mwaka w'inkino cyo bita PFA, Professional Football Association. Aba umukinnyi akiri muto yigenjeje neza ku nshuro ya kabiri abo mu bakinnyi bahiganiwe Ballon d'Or, agashimwe gasanzwe gahabwa umukinnyi yigenjeje neza ku mugabane kw'isi yose. Igenekerezo 2022-2023 igenekerezo rya kabiri kwezi kw'icumi 2022 niho yatsinda triple yiyo cyangwa ibisindo bitatu bisinze Manchester United, aho batsinze ibisindo 6-3. Itariki 14 z'uko kwezi nyene z'ukw'icumi acabongeza amasezerano y'imyaka 3, no kuvuga ko azohera mu 2022 dukora yaraguhera mu 2024 mva ko yahageze. Ari mu bakinnyi batwaye triple historique y'uyu mwaka, Premier League, UEFA Champions League na FA Cup, ndetse bari kwiyongera na Super Coupe d'Europe. Harico nico batakaje kuri Arsenal, ubu amaze twari ibikombe 5. Muri national team yakiniye imigwi kuva muri bato gushika mu bakuze, aho yatanguye guhana magagwa mu 2020. Phil Foden amaze gutwara ibikombe 15. Umva ko ibikombe byinshi kandi akiri muto. 5 bya Premier League, cha 2018, 2019, 2021, 2022, Coupe d'Angleterre cyangwa FA Cup 2019 gushika na 2023, zibiri, 4 bya Coupe de la Ligue Anglaise 2018, 2019, 2020, 2021, 2 bya Community Shield 2018 gushika 2019, UEFA Champions League ya 2023, hanyuma caba n'umufinaliste wa Champions League wa 2021 abasinzwe na Chelsea. Acaba kandi aheruka gutsindira kandi na UEFA Super Cup, igikombe gihuza imigwi yatsindiye Champions League na Europa League, imigwi y'Iburaya, aho batsinze FC Sevilla. Selection nationale yatsindiye igikombe cy'isi cya munsi y'imyaka 17 muri 2017, 2017 kandi yagarukiye muri finale muri bene Ubwongereza bagarukiye muri finale mu gikombe cy'ibihugu bihuze mu gikombe cya Buraya cyo bita Euro, yabaye munsi y'imyaka 17. 2021 naho yagarukiye muri finale aho basinzwe n'Ubutaliyano muri Euro ya 2020. Distinction personnelle cyangwa distinct ibyo yagiye araronka ku ruhande rw'iwe wenyene. Yabaye umukinyi ari muri equipe yigenje neza mu munsi y'imyaka 17 mu 2017 mico gikombe mwico gikombe cya Buraya cyo munsi y'imyaka 17. Yabaye umukinyi yigenje neza cyane mu bakinyi w'igikombe bo mu gikombe cy'isi yose cyana munsi y'imyaka 17 mu 2017 nyine cyo bahavuye batwara. Yabaye umwana akiri muto, umukinyi akiri muto muri finale ya Ligue Anglaise, kandi acaba umukinyi muto aronse ko gashimwe. Yabaye umukinyi w'umwaka, akiri muto muri 2021-2022 yanze ihiganwa rya Premier League, amaze gukaronka inshuro zibiri. Yabaye umukinyi ari muri 10 hanze Ligue des Champions 2021 nubwo basinze na Chelsea, kandi yagiye amaze kuja muri Ballon d'Or inshuro zibiri, aho irya mbere yabaye wa 2025 mu bakinyi 30. 2020 yabaye 25e, 2022 nawe yabaye wa 22. Phil Foden n'umukinyi akina cyane, n'umukinyi yitanga cyane, n'umukinyi asanzwe ari mu bakinyi bafite ubuhinga buteye ubwoba cyane. N'umukinyi nubwo ari muto, ari mu bakinyi batanga icyizere cy'ejo hazaza,
c'ejo hazoza, kandi umukinyi Ubwongereza buhanze amaso na cane cane kubera bashaka kubakira ku bakinyi bakiri bato, yaba Man City yaba Ubwongereza vyose bimuhanze amaso kugira ngo azoshobore gutanga umusaruro mwiza. N'umukinyi akinisha ikubafu abangutse cane nubwo akiri muto, amaze gutwara ibikombe vyinshi, amaze gutwara ibikombe 15 kandi ari kumwe n'umugwi wa Manchester City azotwara ibikombe vyinshi, ko Manchester City niyo akigira saison blanche. 15 ku myaka 23 n'ibikombe vyinshi cane, kuko kandi amaze gutwara n'ibikombe bikomakomeye. Mu bikombe bikomakomeye asigaje igikombe c'isi, hanyuma asigaje n'igikombe ca Europa League na Euro, mugabo asigaje ibikombe bike ari mu bakinyi basigaje ibikombe bike, asigaje ibikombe bitatu gusa. Vie prive canke ubuzima bwiwe bw'ibanga nabwo, arafise umukunzi yitwa Rebecca Cook, kandi afise umwana bavyanye mu 2019 yitwa Phil Foden. Kandi igitangaje nubwo afise umukunzi bavyanye n'uwo mwana, n'ubu aracabana n'abavyeyi biwe, n'uwo mukunzi wiwe nawe nyene abana n'abavyeyi biwe. Nubwo yamenyekanye cane, arakunda kuganira n'abo bakuranye bakiri bato. Afise amatatuwaje menshi harimwo na Nike isanzwe imwambika, asanzwe asengera muri Katolike. Mwakoze kubona mwatwumvirije muri iyi nkuru. Umukinyi wari usanzwe umuzi canke amateka yiwe naya, nivyo amaze gushikako, ndetse n'ukuntu yagiye aratangura. N'umukinyi atera imbere cane kira minsi yose. Ushaka kuja muri commentaire tubwiye ukuntu wakiriye inkuru, nimba ari umuzi umukinyi canke nimba ari ukeneye kumenya amateka yiwe, canke uje muri commentaire tubwiye uwo dushobora kubabwiye amateka mu gihe tuba tutaramuvuga. Hariho twavuze nawe tukungikira link. Ico tugusavye no kugira subscribe nimba utaragiye uzokurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe bica kuri iyi chaîne. Nimba warayigize naho tugusaba ugiye jeme partir na commentaire, wisangize n'abandi bashoboye kubibona. Bye bye.